Yesu urampagije, Yesu ugira neza, zokoma nkwizigira ibihe byose mwizigirwa. Ndazi kuri Imana udahemuka, ndazi kuri Imana utabara, ndazi kuri Imana ugira neza. Umenya ndyamye Mana yanjye, ukamenya mbyutse, ukamenya ndiko ndagenda. Niyo mpamvu zo kwama nkwizigira mwizigirwa. Yesu urakomeye, suri w'agaciro ku bugingo bwanjye, zo kwama nkwizigira ibihe byose. Nubwo byogenda gute, ndifuza ko zo kwama nkwizigira. Oh haleluya, Mana ndakubashe. Amen. Zizigiranye. Kuri ngaho nahinje kota akazuba none karanarenze. uragwaye? Ndamenetse umutwe, numva ngahare aha hararemerewe mu ruhanga, umengana umuntu yazanye uruntu anterekako. Imitsi nayo kwizosi iguma icitse, umengo ndi umuntu yarushe yikoreye ibintu. Azi rero ndaguha amafaranga uje kwa muganga. Ugenda ubu nyene? Oya burije, ahubwo nopfuma ngendeje ngiye mperekeje n'abana kw'ishuri. Sawa. Urakoze. Urakoze gushima. turabashimira kingahe? 25. Bimeze gute?
ndamene ku mutwe cyane nkumva imitsi yo mwene ngaha mengira barutse nkumva mega novumesa nkama umutwe udakira nkaguma numva ibizunguzungu nyine numva ari byo bimenyetso mfise. Mu maso bimeze gute? Mu maso numva ngaha menga hararemerewe umenga n'umuntu azanye uruntu agereka ko ngaha hejuru y'amaso. Wabiringira rwose? Wabiringira mu maso? Hari igihe bigerageje nyine nkumva no kwibyiringira menga rimwe arahandi. Nisonga mu maso? Ni myinshi. Shira akasakanonga agarara gato, shira akasakanonga umutwe nga nabariya ku matwi yanjye, shira umutwe mbere nga agarara gato. Raba ku matwi yanjye nga raba hasi hasi cyane, hejuru hejuru, raba hariya ku matwi yanjye, hasi hejuru, amaboko, raba hasi, rindira, raba hasi, oya hasi gusa, hasi, oke cara, oke bicaranye. B T He Tore genda ya kuri farumasi ugure iyo miti yonyine. ubundi ni muri yandikiye uyu ibintu binini bibira urasha mu mazi mu gitondo saa sita ku mugoroba.
We mko, we. Ngwana. Me warugiye. Ngiye gutora abana ku ishuri. Ninde abagutu? Oya nama nja kubatora. Nama ngenda kubatora. Utaraza ntibizana canke ntibari bafise ubaza. Oya barataha. Nana akazi ndakaguhaye. Nta numwe nabona ngo birakeneye. Warihaye n'akandi kazi rero. We vyarase kumvira mu rugo rero. Vyaranse. Ndimo ndarondera akazi. Kankore umbwire neza. Uriko karondera mu buryo buke. Nama nyene mbaza. Sawa. Bisigura ko iyo nsohotse ngiye ku kazi uca wugurura urupangu rukwirwa rwuguruye. Inzu ikirirwa yuguruye. Oya. Oya. Babana mwabaye gute? Oya. Uriko urahari? Ko ntangara. Ntacyo bitwaye. Ndabona rero ko byakugoye kuva muri nonzo. Ngire ndaguhe orientation nziza ituma ucuronka akazi n'ingoga, sivyo? Bigende neza. Erega burya babona uguma utagase usa neza nta kazi boguha. Urengomba ndaguhe orientation nziza. Hajya we warize? Ndanezerewe s'il vous plaît. Mu biki? Ubona hote. Ni sawa. Chérie, ça va? Umeze neza? Oh, ça va bébé. Sawa. Ndanezerewe. Tugiye kuvyerekana imbere y'Imana n'abantu. S'il vous plaît. Tora tunezerewe na Ligia, ubu nawe tugiye kuvyerekana imbere y'Imana n'abantu. Ndibuka kuntu Yerike yapfuye ubutabwati nga. Chérie, nguma niyumvira ukuntu amaboko azonyakira. Nukuri tuzoba duhagaze neza. Mavungira azonkunda. Ndiko ndimvira ukuntu nzo kuvyara kutwana tw'idushoboye ngaha mu rugo kwa Eric. Nanje hagumwa akana kiwanje. Ndiko ndavyumvira kabisa. Hobe kandi chérie. Za miliyoni 5 nashira kuri konti yawe zigeze zokora urubanza neza. Nukuri ndumva nyene tuzokora Maria Jagapuri tarigera iboneka mu gisagara na ruguru. Tuzoba turi number 1. Me ari tutarutse. Wa mutama yahumuti Eric agapfa. Shana we yapfuye kweli. Mbeshere nkubaze. Mama wawe arakunda abantu bambara amapantaro. Kuguma nimvira ukuntu nzoduka nambaye. Shaka kuduka nambaye ipantaro neza nyene n'imbebeje nsa neza ndamuduga n'ibitenge nyene. Nubu sinomba ukuntu azabandikira. Shaka mbire style nyene akunda. N'umunsi numva ntari muri mode yo kuvuga amajambo menshi. Kuko iyo iwacu mu muryango hagomba gupfa umuntu. Ndumva ntaba ameze neza vraiment. Numva ntameze neza vraiment. Oh bebe. Mwaka wa mbere. Nagarukiye septième. Sawa. Wagarukiye mu mwaka w'indwi? Ngize neza. Akoze kumbwiza ukuri. Sawa. Umva rero. Fukama ngaho. Fukama.
umwaka wa mbere rero ko wawizemo hari ikintu twahora dukora kugira ngo bigende neza ugende uzoza uranyibuka neza umvuga neza ko wahuye na Mugisha sibyo ngomba nkwibutsa utuntu twa kera twiza twagiye ducamo uzohora ugenda umvuga neza nyogo twagiye gorora amaboko duza amaboko duza iyo umuntu agize ibyo bagomba gukora iki? Byo nibuka. Urakunda gusenga. Nibwo musenga ugirane. Uyambaza gute? Vuga. Sawa, senga rero. Senga. Mana bagenzi, turabashimira Stop. Nyarutse uvuga ati Imana yo mwijuru. Bagi. Imana yo mwijuru. Ndagushimiye. Ko ngiye kuva muri runo rugo kwa Mugisha. Byari byaranze. Vuga neza. Umva. Duza amaboko. Hejuru amaboko. Duza neza. Byari byaranze. Vuga. Byari byaranze. Ko mva muri runo rugo. Kubera ko amata y'abana. Indya z'abana. Nari narazimaze. Si ubyisenge ibyo bintu. Mana yo mwijuru. Tuza. Twagiye. Mana yo mwijuru. Mugisha. Azosigare mu mahoro. Nanje. Ziba nivyo ndakubwiye. Nyumvirize. Nanje mana. Nzokabe niyo Mugisha. Ko twabanye neza. Ko namwera amata y'abana. Kandi subiramo kandi twebwe komera amashyi ure mbone wambuye mu maso mbe burya nkubazi wama winjira mu shingiro ukaba winjirayo nawe ukabuze ko Imana yaguhariye ihana abandi iryo jambo zo kwamugiye kanga ubunye Numero. Icyanga. Nushyira agati mu ryinyo. Ngo na kimwe ndakuvugishije. Nabanje kwanza gweza urugamba rwa mbere. Manze kwanza nkone. Manze kwanza mpindero. Abagabo batagira indero. Baje mu ngo z'abandi. Uburengeze ku iwawe. Ubu iparasera ndayifise. Ubu ndafise muduga. Natwe ujya mugabo. Nucu ushira agati mu ryinyo. Ngo na kimwe nagukojeje. Ndakubwiza ukuri. Uyu mwana umubyare uronderaho mushira. Na kintu na kimwe kiwanje azotora. Iyo bari pampers, iyo bari amata, iyo bari iki. Ntuzombwire ngo ndagufashe. Ikibagiwe cyoco. Numvise kakararira mu matwi wanje. Nzoca ndakaniga. Urabona? Umugore atagira indero. Ariko gufata urugo rwanje neza, ariko gucunga urugo rwanje neza, abo nuwa rutakanga. Amafaranga nakuye muri Somalia niyo wakiye ugenda. Ya! Wamujimbiriwe. Wambwa akaziwe. Uraza amafaranga nagukuye. Urazi wanyu inkwano mwaciye uko zingana.
wa kigore watayibanga nirwa muri Somali nikorera amasanduku yuzuye amasoro nikorera nca mahera ndakurungikira wowe kugira ubeho neza ariko agahembo niko kumara amazi kugira ubeho neza ndakwambika ndakurisha n'itsina ry'Imana ndakubwiza ukuri ndakwanka urananshisha muri uno mwanya uranantuka mu ruhande rw'iwanje we muko ure kugaragaza ko ndakugaruye wari urenze imirambo ugiye umviriza tora ibyo bintu bijyane mu nzu ibisigaye je nakizonga Moji nakuramu ndatanije icisha bagukenzi icy'Imana yamuvugana nanje ariko kuba muri ino nzu yawe ntabwo amakofe nk'uwishe umuntu naho n'abanarishe Kristo umviriza burya ni Constance meruka ari amazina abiri sinzi iby'ukuri ryari mvuze nti jyana ibyo bintu mu nzu ibisigaye nawe tuzovugana igwa n'umucyo wamwemo w'Imana yera iyanja anasinemba anizegi Yesu gusa Ikintu yaguhaye kinaragu yaguhaye iki ndiko mbwira wowe yaguhaye iki amafaranga ndakurungikira imunsi urambara urajya uba mu nzu nziza abagore mukunda iki mushaka iki niki kibabumba n'itsina ry'Imana abantu nkamwebwe shiri mubabarira nuruka kunya umutima ndakujya ndagusezerana imbere y'Imana nazokumva kariko karajwira iruhande yanje uzana n'agatamitsi ishashi mu kanwa babarira Geregisi kuri catayanga abandi bagore sinzi niko uzuze no gucayo
Ewe shetani naho uduhiga nituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye kugira utuguje ariko ntiturika tururazi. Ewe shetani ndakurahiye tekereza ewe shetani naho uduhiga nituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye kugira utugu